uno munsi rero turi muri studio dufise abatumire badasanzwe abatumire bagomba batuyagire byinshi ku bikorwa ugwaruka ruko rurategurira ku kiyaga Dogodogo mu ntara ya Cibitoke. Ibubavu bwanje turi kumwe na Arenova Irambona. Arenova ndakuramukije. Namahoro cyane nowe Irankunda ndaramukije mbere n'abarundi bose bariko baratukurikirana ikibiraho canke se basho kubana budukurikirana kuri zino mbuga za kinyamakuru JCTV. Yego mbega Arenova muriko mudutegurira ibiki ko ndaguheruka mu muziki mu biteramo uno munsi ho mutuzaniye ibiki? Mu biteramo mu muziki muri studio kuri micro n'ahandi ubu tuje nka Rusizi Limited. Rusizi Limited ni shira hamwe ni entreprise y'aba jeune harimwo abari kwishure bakiri kwishure nashaje muri kaminuza harabakora hari n'abatakora kumbure bivanye n'akazi kashokora kandi mugabo rero n'aba jeune n'ugwaruka gwagiye hamwe uravuga ruti rugomba kwiteza imbere cyane dufatiye no kuri ya politike umukuru yavuze ati umunwa wose uronke icyo utamwira icyo ufungura mugabo kandi no mu mufuko wose uronka kadibale uronke nk'ibihumbi 10 amafaranga. Ubwo rero nka Rusizi Limited dusanzwe turi mu bisata bitandukanye turakora mu bisata bya evenementiel gutegura ibiteramo gutegura ibintu by'imanza z'abantu mugabo for money bakatanga amafaranga kuko dukoresha umwanya dukoresha ubwenge dukoresha ubuhinga ubuhinga bwo nibikoresho byose tubishira amafaranga mugana antukaborohereza. Ubu rero nyuma y'ibikorwa twakoze twaragize ico bise Nyamachoma ahantu hitwa mu Gateri muri komine ya Buganda zari tariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2020 niba ntihenze abantu baritavye aho hari ukwezi 2021 mengo abantu baritavye mu nyuma turakoze twise Nyamachoma Park and Chill twakoze kuri 6 z'ukwezi kwa gatatu mu ntara ya Cibitoke ahantu bita Inyabuhweza aho nyene naho abantu baraje barajya inyama mugabo ico gihe imvura irabyonona. Ubu rero niho tugomba tuje n'icyo twise Cibitoke Summer Time. Iyo Cibitoke Summer Time rero nisumba zose mukanya niyo havudutekurura nisumba zose isumba zose ibijya byose. Ego kurundi ruhande ibubafu bwanje ndi kumwe na niyo kwizera Jide nawe usanzwe uri muri rishira hamwe ry'ugwaruka mbega uwo twidondora. Ego je twadiyo kwizera Jide d'abord ndashimiye ko kumwaduhaye karibu mwatwakire neza muri studio za JC TV na hano hasa neza kayangana ama boje sanwe twaniyo kwizera Jide budget yo amenyereye budget umva ni budget wasi budget komite bo so de no wazitagute de no synonyme OK bo nsanzwe ndi muri Rusizi Limited mugabo avant budget beshi baramenyereye mu evenement STC ibintu by'amakahaoke physiologie lounge Gitega kwita basket yari jewe bon muri domaine événementiel cyane ukuntu turi abajeune foko tu investissa muri ma domaine menshi kandi la jeunesse tiza kugira ico iterere igihugu cyane muri ma événement uko événement dutanguye nk'i entreprise yacu anako twategura événement ko abatubishikako anako tuko turakora ibintu bikomeye cyane abajeune ntuguma wicaye foko kuraba ikintu winova cyane ko dufise shira hamwe turi benshi dusangiye umugwira bazize imitaye hamwe biradufasha rero kugira iki kwiteza imbere harimo abanyeshuri harimo abakora kadufasha amasano twa agere cyo gihe nico gituma mugashobora kwitunga. Ego cyane. Harakantu namye numva niko nohera ko mu masport yanyu mu mazimisi mutanga harimo akantu ngo nukudomeka urumva nukudomeka ako kantu mbe muri summer time Cibitoke summer time nova yaje gute nako kantu ngira ko kudomeka uraheze utubwira ukuntu bya mwabishitseko. Kudomeka kumure dushimire uraho abantu baraho bakashize mu bantu nakajambo gasanzwe kariho mugabo bagashize muri context natwe twashimye novuga DJ Philbert Run Town DJs hamwe na Dr Cloud hari nibo bise domeka natwe twabwira abantu hasikaye ko tudomeka kudomeka rero no kudomeka
dogodogo kiyaga mugabo kizokwaka mugabo nizokwaka umucanwa by'abamenyereye kizokwaka umucanwa wa ambiance full ambiance mwanzo mwisho hanyuma igishoboka no kusha gusanga turamenyereye hari ibiteramo biba i Burundi igisagara ca Bujumbura eka no mu Burundi mu ntara hagati mu sanzwe dufise amahoro turayakamisha umusaruro tukabona ibiteramo biba kuva isaha zibiri joro gushika bugaca ubu rero muri Cibitoke Summer Time twebwe bizotangura isaha 4 z'igitondo isaha 4 z'igitondo samedi le 10 juillet ni iminsi twoyiharura ku ntoki aho ku Cibitoke kuri dogodogo ahantu hafi ni minota 45 ugiye one way aho ubufashe nkangene abafise ingeresho zabo ni 45-50 minutes abazobagiye hanyuma abipakiza naho fata bus kuri Kotebu mugabo kandi ikibazo c'amabus abahari abantu babisabye muri staff hariho team iriga abani muri departement bita materiel bako bariga neza na neza ingene amabus azokorohereza abantu akabatora aho bari akabashikana mu kirori nyezina kuri dogodogo hama bashikeneye kuca bamanuka ko twaramaze cyateguriwe abanyecibitoke gusa oya sabanyecibitoke mbere icyo nakubwira cyo mu biteramo dutegura ahenshi dukunze gusanga 70% abavyitabira ari abanyabujumbura abanyabubanza mbere muri kazoza nizera ko bazoba abanyekongo no mu Nyarwanda kuko aho hantu ni hafi gose urumva uri kuri dogodogo ni minota nka 10 ugira n'umuduga ubugeze ku mupaka w'u Burundi no Rwanda kuri frontière ya Ruhwa mugabo gatoyi naho bawinjiye muri Kongo bisigura ko muri Kongo ho nababanyi hariho nibaza ko inzira harabakunda kujabuka hari inzira nyinshi abantu barafise ingene bahakurikirana kugira ama fraude ntiyinjire mugabo hana bace ku mabido mugabo pourvu yuko uri hiryo kore kandi natwe tuje gusahiriza no gutera umuganda wacu kuko turi ni societe izwi n'amateko ifise NIF kagirana bayita gute na registre de commerce turaterera natwe mu iterambere y'igihugu mu gutanga ikori kuko à la longue tura declara ati twaronse ibinibi none ndeka nadutangwe umuganda wacu ego mbega nova gutegura igiteramo nk'icyo gisaba uburyo bwinshi mbe muri ko muvyitegurira mu gute nimba atari banga ntagari banga kuko ngo twabivuze bari muri Lucid Limited harimwo abakora ndakora budget arakora n'umuganga harimwo abandi bakora ibindi harabakora ma societe nka Buseko hari mu Cibitoke harabari Bujumbura hari abari mu Cibitoke harabari hanze y'u Burundi hari abari mu zindi ntara bakorerayo mugabo puvike twatuti tugise imbono imwe yo kumva neza yuko ugo kwaruka gwagiye hamwe tugashirwa hamwe no gufata kungurana ivyiyumviro no kuzuzanya kugira uyu gukehana kuyu cyo bita mu faiblesse zuyu zize gushikikirwa n'inguvu zuyu les forces zuyu gutyo no tusanga hariyo complementarité iri hagati yacu hanyuma uburyo nabwo ntego twese ntunganye uburyo mugabo nka societe umwe wese arazana umutahe ashoboye guhamvya niko twavyoroheje asho guhamvya washovuga usanga nko muri evenement umwe wese avuze ati hatwo dukoresha bita ama action kavuga ati action imwe ni 100,000 usho kuri action imwe sawa uri hazibiri sawa mugabo kandi kujya ntiyagira abumva ko barengeye abandi dutangura kuri action imwe bose amaze kuronka bati ubu rero amahera nakwiye tuje kuri action ya kabiri ni bande basho kwiyongera abiyongera bakiyongera usoye kutiyongera yaction gacifata uyundi harasho kushaka kuri 3 canke 4 byose bamaho n'umutekano kuzuzanya no gutahura nara nico gituma rero uburyo dukoresha buva muri twebwe nyene mugabo twarosaba n'abantu harabakunzi basho kuvuga bati ewa ibi bintu bindi byiza cyane ugasanga hari n'ama companies ashobora kudufata mu mugongo nkuko twabibonye ubu ngiyatuza kubishikako ego ndabibutse abakunzi ba JCTV ni kiganiro rwaruka mu iterambere ariko no munsi nakabijya kubera turi muri Cibitoke Summer Time mu Cibitoke niho twicaye ntituri muri JCTV turi muri Cibitoke Summer Time none ego mwavuze abantu baziyunguruza bave ngahe Bujumbura bagende mu Cibitoke canke bagombe bave mu Kayanza baze mu Cibitoke mbega umutekano wewe mwara wiyumviyeko ego cyane byose birapanze vama iyi ni event twiteguye kuva mu kwa gatatu kuva mu kwa gatatu ya evenement mu kwa kane Nyabuheza yaheze twamaze gutegura i Summer Time kuko planification yageze neza kuvuga ko
kurya bivuze ubu rero muri byitwa ko muri ku musozo cyo turi ku musozo Muriko ko twatangiyeho murashofwa, debi muriko murashofwa, wa mucanga naco gituma muriko muradomeka. twe ibintu vyacu kabisa turadomeka turadomeka ko twabyiteguriye nta herere rimwe rimwe byose twateguye umutekano wajeje intwaro mu Cibitoke baratwiteguriye umutekano uzobukwiye nta kibazo na kimwe haba mwibarabara haba ku kibanza cha evenement hose bizaba bikwiye ngerageje kumunganira gatoyi uvuze iby'umutekano umutekano usasagaye mu gihugu cyose niwo mutekano usasagaye mu Cibitoke naho hoba hari umutovyi yiyumvira mugabo ibyo byose rero umutekano twe turawizeye kandi uyu umutekano umutima w'umuntu hanyuma rero dufashije icyo kibazo cy'umutekano cyo dufatanya n'inzego ikino gikorwa cyacu kizoba kirimo abayobozi b'intara ngenda kubwire ko atagihindutse amagara kamukundira abura amatara b'intara Cibitoke OPC 1 bizoza Karem tuzoba turi kumwe kuri dogodogo kuko ujya munsi nyene kumbure turinjira muri concept ya evenement hazoba icyo bita celebration victory party aho tuzokwigina insinzi y'umugwi Bumamuru FC watahukanye igikombe cy'umukuru w'igihugu ijya mbere kandi igikombe cya mbere gitanzwe n'umukuru w'igihugu ubu ahari ndashimiye Varisito ubwo rero buramatare w'intara ari nawe president w'umugwi Bumamuru azoba ari muri kiya kibanza aho rero mba ku mutekano ndakubuhari haba kuri we haba no kubandi bahari ndumva bizoba bikomeye kuri dogodogo urongoye igipolisi mu ntara ku mwanya aravugana kuko nabwo ko turi mu migwi myinshi n'ama departement atandukanye byose bipanze neza biri ku murongo urongoye igipolisi muri komine Rugombo byose barabizi bisigura ko rero umutekano muri rusange uhagaze neza cyane kuko uyo munsi tuzotanga n'agashimwe hazotanga n'agashimwe ku mukinyi nkoramutima nyizigirwa wa Bumamuru FC uwo rero agashimwe twifuza ko utangwa na president wowo mugwi nyene ari wo buramatari ntara Cibitoke akaba ari bagashikiriza uwo mukinyi gushika n'ubu tafise abakinyi bashika batatu bari mihiganwa mbere no tumira abantu gutangura kumva ko boza kubashigikira hari umugorkipa yitwa Yannick hari n'uwundi yitwa Sweat ndamuzi Yannick yahora navuza n'umurisho akaba n'uyundi yitwa Ramadan muri abo rero batatu tuzomenyamwo ninde azotahukana agashimwe ka Rusizi Limited mwino première edition ya Cibitoke Summer Time kandi rero nagashimwe tutanguye kuri abo bakinyi kandi kazokwama gatangwa kuko twavuze ni première edition mugabo izokwamira burici abantu babishire mu mutwe bumve neza ko burici bazo kwitaba icyo bita Cibitoke Summer Time kizoza kirahindura concept mugabo kizokwama kiriho saba kinyireo gusa hazotangwa n'agashimwe ku munyeshure umunyeshure mu secondaire umunyeshure aheje umwaka w'icenda yitwaye neza gusumba uti kubera iki uwo muzomutora gute twara mvuga ko mu ntara ya Cibitoke kuko twarafashe twararavye usanga mino myaka nk'itatu canke ine iheze izi ntara zimbo zimaze imisi zironka umwimbo mubi mu bijanye n'indero na cyane exeta no muri concours national urashobora gusanga Bujumbura Rural na Rumonge na Cibitoke kumbure rimwe nababanza zizo ntara zirahindurana ku bibanza bya nyuma na 10 ana ntara 18 17 16 mugacu usanga hari izindi ntara ndashobora kuzivuga ni ntara ya Karusi imaze igihe kinini isanga mu kibanza cya mbere nk'imyaka gire nk'itatu ini kurikirana iya mbere muri exeta iya mbere muri concours national twavuga tuti rero na kandi burya rero uhusha utunga ushindero niko Burundi bweje kuvuga twavuga tutire tugira dutere intege uwo munyeshuri yakoze neza muri concours national yaheruka yaronse amanota meza uti twamutora gute twaramaze gushika ku rubuga twarakoranye na DPE no kuvuga direction provinciale de l'enseignement mu ntara barana baramobiliza abadeseye abadese baca mobiliza abadirecteur d'école ubu rero uwo munyeshuri tuzatumuzi ntabwo tuzamuvuga ngaha tuzatumuzi icyo tuzi yishafisa amanota arenga 190
ku majana 2 yabaye wa mbere mu ntara yose hama rero nawe azoronka agashimwe ko kumusigikira kumutera intege mugabo kandi turimbira ko tuzoshaka mu kindi gisata no mu kugira muhamagarire n'abandi ego bumve dushikire esprit de compétitivité hariya muri mu mashure kuko amakuru twakuye no ku rubuga kuko ku munsi wa mbere twagiye hariya mu ntara turavugana n'umukuru w'indero mu ntara MDP turavugana na buramatare nabo mu gipolisi twasanze hari n'indinganizi ntegura kirategurwa kuko ako kantu twasanze nabo mu barongozi kariho bavuga bati kubera iki none tuko turavuga donc ibanza bibi none habuziki abantu bose nibiga hamwe abigisha bose nibiga bigize mu mashuri amwe none kwiga matière simwe programme simwe nabo tusanga bariko n'impinyanyuro nako bariga kugira ngo twace dusanga ko bizogenda bijanye nico cyumba cy'iwacu kugira dukaburire dukangurire abantu na cyane cyo gukora mu Cibitoke ko muri secondaire cyangwa ko muri université kumva yuko bokora bashira imbere kwitanga kugira nkambe mwiza no mu gisata cy'umuziki bidahindutse tuzoshikayo turaba umuririmbyi yakoze neza arashimisha abantu abafana bo mu Cibitoke naho nyene tugarutse kuko tutangura gato kumba tuzogira igihugu cyose mugabo twatangure gato mu Cibitoke mu gisata umwaka wa 2020 naho nyene ashimirwe muri kindi gihe twamara gukura kuba tukiri bato tuzofata n'ibindi bisata ko nce nibuka ko hari umuntu yatubagije none ngo bindi bisata n'umurimyi mwiza yabikoze neza gusumba nawe karasho kuzoshikirwa cyangwa umworozi cyangwa umucommerçant ego ndumva Cibitoke summer time izo birimo ibintu byinshi ariko mbega nova uno munsi turabona ubukene bw'inzoga mu makartier mbega ntibizohava bigorana Braludi yo ko bigoye umuntu adomeka Braludi niyo main sponsor support d'office siniko budget yo cyakigirwako nkuko ivuze tuba vraiment nta tuzokene ibinyobwa cyangwa tuzokene ikiniki bo nkuko twabasiguriye event yacu turashiramwo imitahe kumugenzanje yasiguriye turashiramwo imitahe mugana turafise n'aba partenaire bagiye badufasha bafise nka Braludi bafise ama STC House bafise Sobcos turafise World Beach turafise ama TV online nkuko JC Production adufashije byinshi ni exclusivity image byose kandi ubona ko turi ahantu hasa neza kubera TV yadufashije dukorana neza kandi mu biganiro kumenyekanisha ibyo muri ko murakora JC TV JC Production ico rero cy'ibinyobwa tugira ko tubabwira nuko ahubwo ntibizokenera gusa ahubwo abantu bazozinywa kuko zibazi kuri promotion d'abord kuri promotion inzoga zose ya za Braludi umva abantu bazonywa iba batibanira ufise inoti yawe kura mu mufuko ugura akajeto ukubita ibani chupa kuri promotion wote harangorana uri kuri beach ya Palono beach kabisa akuba DJ bakomeye cyane kuma mix za hatari aba MC bakomeye cyane ibintu kunyama za hatari uva ni ibintu bikomeye cyane uzosubira bazeva ngatse kuri kimoga gana mushinga ndamwunganire ibinyobwa ntibizokena kuko biva muri Braludi na uravye ijya cover niyo main sponsor wacu dufise baje kudushigikira kuko twe turiyumvira ko tuzoba dufise abantu barenga 2,000 hajya kuri dogodogo barenga 2,000 barashaka na 4-5 rero umuntu ubwo n'uyo muntu wese ataje kutwishi hari abantu twagiye kwatumbereye badutera ibitugu umugabo novuga ngisata c'amabanki no kuri twara yatumbereye baradutera ibitugu ngo nta mahera ngahari ntacu bodufasha mugabo kumbure gato karakura turavutse no munsi hazogira gihe tuzokora avuga ati ba bantu barafise barakene gushigikirwa rero Braludi yarabitahuye avuga ati Cibitoke summer time mushoko bose abantu bangaye entre twavuga ngo nk'igihumbi canke 2000 mugabo turabona ko na 3 canke 4 bishoboka dogodogo ni hanini ni muri nature abazobura hano tubashira gucyo rero hazo hari promotion gushika n'uwa amasezerano dufite na Braludi nuko promotion izoba ihari ku binyobwa royale zitanu ku 10
umva nibaza ko bariko barabika Bariko naho barabika. bamwe zirakena Yego. mugabo nibo bazihingura bariko baratubika kugira ntizogwe mu bantu Yego. royal zitanu ku 10 na petite amstel zine ku 5 urumva Ego no zine kuri wavuza amasaha iki giteramo kizotangurira ni saa 4 saa 4 mbega ntabazokesha mbe bimeze gute bon indinganizo n'integuro yacu twavuga yuko twaryohera abantu kwezi gihe bumva ngire ko baryohewe rero abantu bizovana na ma condition yo ku mwanya abo mu ntwaro tuzoba turi kumwe kumbure nka gouverneur we nahazoza kumbure kuri imirimo myinshi arashaka kutazohateba mugabo nko mu nzego z'igipolisi bashaka bari ngaho bashaka kuvuga ati ibintu ko biryoshe ukanya rukaba ruhari uruhotogwa ruriho inyama ziriho kandi ibindi byose bihari agasosison kariho n'abantu baryoherwe hanyuma urushatse kuruhuka uwutarushe nadateye akajagari yigumire ngaho byose biranashoboka twege tuzogenda kwishaka ry'abo mu gisata cy'umutekano naho ubundi twebwe umunezero uriho ambiance kabiriho ukwidagadura kwa kuriho kubera ko abantu batokwiryamira kwidogodogo bagomba baryoherwa ngo tubibona kuri za borabora bihora bihani Bujumbura cyane no biteramo ngaha kuri entente sportive mbere n'ubu hari biriko birategurwa tuboshobora tubona abantu bagenda mu giteramo ushakataha utarushe nakataha budegeye bukeye ego ndumva abakunzi ba JCTV iki ni kiganiro urwaruka mu iterambere mu rwaruka mu iterambere turiko turavuga ku kintu ca Cibitoke Summertime igiteramo gihambaye gikomeye cyane kizobera ku kiyaga Dogodogo mu ntara ya Cibitoke mbega amahoteli yo mwoba mwarayavertisije canke mwoba mwarababwiye ati muritegura buriya turafise igikorwa tugomba dukorera ngaha kandi kizozana ingenzi nyinshi mu Cibitoke baritegura nabo ego amahoteli mu Cibitoke dabo hari amahoteli menshi kandi meza bariteguye kuko barazi nabo sijya mbere habaye ama event muga gusa event afise ingufu gusumba izindi nabo baritegura amahoteli menshi hari amahoteli menshi nta kibazo cy'amahoteli kizohaba kuko Cibitoke iriteguye amahoteli meza ingenzi bazoshikiramo uretse n'ikindi igiteramo nyezi na kizobera kuri Dogodogo ngo ni Dogodogo iri stratégique kuko deja ubandengeje gatoyi ni mu Rugombo centre aho ama hotel menshi bisigwa ko abantu bashokoza kurara mu Rugombo centre aha ama hotel menshi canke ushatse ugasubira inyuma gatoyi ubuje mu Cibitoke centre aho urumva ni ku cyangwa ku mutima y'intara cyangwa Buganda naho nyene ni na hafi barabara najye urazi ko niryo barabara rigendeka tugifise ubu rimeze neza cyane rigoroye kandi itarimwe n'imisozi n'amakorosi umwanya muto urumva ikibazo cy'amahoteli abantu barabyiteguye ahubwo benshi baze batanga no kubukinga batanga kubukinga amahoteli mbore hano bavuga bati none kumengo amahoteli ashobora kuduherana kuko nk'ubu tworonka nk'ibintu nka 10 sinizera yuko by'abantu sinze ko twohaba nimbyane n'umutwego muri muti tudomeka paka morning twemereye tukava bukeye atakintu cyo kirononekara tukava bukeye byose runashoboka muga byose tugwa tuvuga tuti mwishaka no mu ntombero duhabwa n'indongozi aho mu gisata cy'umutekano mu gipolisi no mu gisirikare eka no mu ntwaro rero umva ko uruhusha rwo dufise ni special watanzwe n'umukuru w'intara ko nabazo bari no mu ico kibanza ego mbega muri ico giteramo ni nk'ibiki mwaduteguriye hazoba hariho nk'abasani mwoba mwaratumye nk'umusana akomeye bimeze gute intunganyo aha ndiko ndavuga mu bigize igiteramo niba atari banga nukudomeka kwa mbere nukujya inyama kugeza igihe abantu bazijya bumve ko baziteranye icyo ni cya mbere concept ya mbere ni mu ma evenement menshi twe dukora ntihaburamo akantu ko kujya ntabyo utakumbe mu mizigo komeka ivyanga nimwabonye bafungura ko inyama zoze kuri promotion inyama zoze kuri promotion warumaze kuma promotion zijya kandi dufisa umuveterineri karuhari bazo bahari dufisa hariho mbere n'ibintu twakawuriye ko
kebuye muri evenement yaheruka nyama choma packed chill yabereye Nyabuheza bavuga yuko service yarateba aho turi hakanya kubivuga ubu rero twebwe muri site twari detachije twara decentralisé cuisine n'aba particulier baba professionnels babigize umwuga ni wazomenyere bazibaga bazitungera bazotsa baziha abantu twe gusa ni coordination umuntu wo muri rusizi aja gusaraba aguha bon ati brochette 10 ni 200 wakomanze ni jana cyose birashoboka kuko ndibuka nk'ubuheruka hari umuntu yaje ngo tungera impene yose umuce muyinzanira ngo nangaye cyo kitaramubwira cyarabaye bisigwa ko rero ubu kuvyerekeye inyama concept harimo izo nyama harimo kunywa kuri promotion kunywa kuri promotion no kudomeka hama concept hari hambavu yo kunywa no kurya hariho gutamba hariho DJ B uyo ari mu Runtown DJs numusore gushika n'ubu bose baravyemeranya yuko afise touch nziza ya mbere hano mu Burundi twacitwa bati we ingobwenzi dufashe kudomeka bon hariho kandi witwa DJ Asero azodomekana ya matirapia yo muri dogodoga zitambe ku muriro mwinshi hari hambavu y'ibyo umuziki aba DJ tufise wa MC aba MC babigize umwuga kandi bizoba byoshe cyane tufise wa MC Ampro mugenzi wacu so mumenyesha makuru ngaho muri Buja FM azoba MC tufise no witwa Wenceslas Nyabenda bahisha mutazira hushura machulushuru uyu rero nasanzwe nawe no MC umuziki uzimye araririmba akavuza umuziki wenyene akogera akaririmba no gutama gatama ni surprise muko tufise n'abandi ba comedian abantu ba humoriste batuza n'ama numero spéciaux mesh yama surprise azuba myo concept urumva rero hakingingine azoba ashobora no kuza hana abandi bantu bako twamunganiye hariho ama surprise menshi tutashimye gushira muri cover uko ubisize muri cover bacamenye ati ujya azabona kuri dogodogo ya aba DJ tutabashize kuri cover haraba comedy muzobona kandi bakomeye hariho n'abaririmbye muzobona bazodomeka kanya gato bagere public haba tware muri mood ya domeka urumva ndumva igiteramo cyo mu Cibitoki ntikizoba coroshe kuko nticatwaye n'uburyo buke abwira mugenzi abwire mugenzi we ibyo birakomeye gose uyu buryo si buke umaze kumva deja ko inyama kuri promotion ugacha wumva inzoga kuri promotion ibyo bavanga inzoga zizobura oya turi kubona maison mère la Brarodi est là umva ina promotion bari zavuga ati promotion royal ditane kuri 10000 best chupeta mustel zine kuri 5000 umva ko best izobigugwa nk'igihumbi hobo kitanashika kumbure hanyuma Viva Tangawizi nayo zo ku promotion zibiri kuri 1500 ivyo nizo promotion twaronse twashigikiwemo na Brarudi hama rero hariho nibindi binyobwa bimwe byo kudomeka ama whisky hari ama stand ama vin shisha wakunda ama shisha zo bihari byose ikiro cyose bifuza biri sur place hama rero ama stand inyama nazo kandi naco ningenda kibutse ubuheruka mu Nyabuheza batonda kurondera inyama mu kibanza kimwe mugabo butwara decentralisé abo bantu nyene bazo bafise nk'ahantu cyo kurondera inyama hatatu hose ugenda ni service nyaruka rapid service ya nyaruka kugira ukubita inyama zawe ukubita ni pombe zawe ikindi naco twabwira abantu organisation ihari nta mu evenement babimenye babitegere nituko turifuza ko abantu bazotemberana ibidaje mu bantu oya uzogura inzoga bacha gusha muri gobelet en plastique kugira twevite n'amakasi n'abantu baruhimba rumaze kubakorera mu mutwe ugasanga ashaze gukubita mugenzi we ikidaje nta buntu azikata muhirwa zo kandi n'ibintu biri professionnel kuri beach kuri beach inzoga bacha bagushira mu kirahuri mbasi ni kirahuri ni gobelet en plastique ucijana nka sous forme ya masupresi ego na pression kumbure irashona kuboneka byose birashoboka kandi n'ikindi no munganira ku byerekeye akabijya twateguye muri event yavyo gusanga umuntu agundanye kuri comptoir cyangwa kuri ku nyama ibyo babiri muko uzogurije tukeneye ati mije tuza 30000 nta kibazo papa ko jeto na mahera uzofise ucaja baguha ibyo usa utoze ngo ngarura ngora mahera ngo cyangwa igire ki ibyo babiri mwe uzofise jeto ziwanga je mfise ngura nk'ibintu bya 10000 okay manje tuza 10000 uko ijeto na mahera navyo ucugera kuri comptoir ukagura icyo ushaka
uja kuri muri cuisine ukomanda amasosisi ukomanda inkoko zokeje canke amaprochette hazoba hari impene brochette z'inka byose ibyo ukeneye hari na speciality rero uwo mu veterinaire azogira heba wait and see icyo bita urulange ururimi bisigura ko rero gira mugenzi wawe uti ibintu birakomeye gose twebwe twashatse korosha ibintu uzotanga amahera baguha impapuro mugezo mpapuro zo warinjye baguhaye canke inyobwa ayo majeto ntidushaka imigundano musubiza $500 subiza bazoguha jeto zikwiranye n'amahera utanze n'icyo ugomba gukonsoma ari ugusubiza zosubwa runye naguhaye jeto nuzuza gusubiza no guha inyama cyangwa guha inzoga byose bizoba birateguwe uko kandi nzera ko ari evenement izobigiye kumurikira izindi n'izindi ngishi zo kwama ziba kuko niba ntihenze mboneka kubivuga atagihindutse muri December fin d'année zo dufise indi evenement ego nego nova ikiganiro turiko turegereza ku musozo mbega nova iteramo kizoba gitwaye ibintu byinshi mbega abamenyesha makuru bo mwarabiyumviye usanzwe uri umumenyesha makuru abamenyesha makuru bajejwe kumenyesha ibiteramo ego cyane nawe nibaza ko sinoba nka ca gikere bahaye kugabura ibiraho habangira habandi cyo kiriyima muri monde de profession de media hari abantu bashobora dushigikira JC production JC TV team kubwa izo bihari kandi binashobotse turifuza yuko hoba streaming live n'abari za Australia harimo n'abarundi bavuka mu cibitoke bari za America bari bagashoka kubona live tuko turarondera mugabo turacyafise JC production bari bitwemereye ko bobikora mugabo turacyakeneye umuntu adufata mu mugongo ko bitwara uburyo bwinshi streaming live ni hagati mu $500 n'umuriyoni wokorecha ku mamega mugabo hariho ishira hamwe riraho mengo ubusi ntocara byemeza budget ari wabizi mugabo arejo sho kuvuga ati ego bya bintu birakunze so prendre en charge ibijanye n'amamega hanyuma mwebwe hano muri JC production na JC TV nk'abahinga bafite n'ibyuma bikomeye karuhari bacebereka abantu abari mu Nyamakarabo abari mu Kinanyana abari mu Rutana abari Gitega Bukirasazi abatumbereye muri Sudani amajepfo na hariya mu za Maroc na bagume babibona ikibiriraho n'ibyashika naho abantu bakaryoherwa tugasanga ibintu bisa neza biratomoye kumbure ko twe dushaka guheza saha zibiri cyangwa saha zitatu nibyo abona bikunda ugasanga concept cyangwa circonstances du moment na de la place zirerekanye yuko twobananya no gushikana nyuma gatoyi abantu bone baburudika biryohererwe amahoro dufise tuyakamishe umusaruro tuyakanishe umwimbo ego akaye kamo mwotera abantu bariko baradukurikirana muri kino kiganiro bava mu ntara za Bubanza Cibitoke na Bujumbura kuko nibaze na Kayanza ko yegereye Cibitoke bashobora kwiyumvira gushika wana nohera kuri ico sibwo sinabonye umengo si nizo ntara gusa evenement yaheruka naronse umunyaruyigi twarabonye nanye n'abantu bavuye mu Ruyigi hari abarivuye mu Cankuzo kuko urabona nk'ubu waje gusanga hariho abantu bakorera hariya mu Cankuzo bava mu Cibitoke cya Bubanza cyo Bujumbura aba yarayibonye partage urabona ko bishika byorosha avec les réseaux sociaux nanje nzojayo hari abantu benshi tuko turonka amapera avuga ati dogodogo nahora ndayumva kidume yarayiririmbye mugabo uyu munsi nanje nzoja kwishika kuri dogodogo rero ugiye kuraba rero uretse abo bo mu ntara y'imbo canke ikiyaya c'imbo Bubanza Cibitoke Bujumbura no ngaha Rumonge na Makamba Uburundi bwose abari mu Burundi bwose eka nabari hakurya ikongo nabari hakurya mu Rwanda canke abari mu yindi bihugu basha gufata kanya bakafatisha n'amatike bakaza tukabana mu munsi dasanzwe wa Cibitoke Summer Time pour la première édition y'ino événement iteguwe na Rusizi Limited kuwa gatandatu inkoko niyo ngoma isaha 4 isaha zino zoburonsi ivyande ushitse isaha 4 turemeza ko ivyande uzojya kuko abahinga batubwiye yuko neza na neza nk'isaha 2 bazoba bamaze gutungira nk'imene nka 10 bumve kandi ivyande tazobura ko impene twafashe ferme yose nukuza zigabanutse nukuca hamagara izana 5 zana 10 kuva ni promotion tuza ku promotion ko cyo sanga abantu baduze n'ishavu nyinshi ubuheruka baraziriye cyane turagira ikibazo cyuko wasanga twagize impene mugabo ubu twafashe ferme ego ziri bien marine ziri bien marine twavuze ko twafashe aba professionnel hanyuma inkoko zoze nuko nyene afise inkoko afise n'impene bon hanyuma amasosison
azoba akwiye kuri abo bantu bose reka tubahamagarire kuza kuratira ijisho, kuza kwidagadura, kuza guprofita sama, kuza gufata akayaga kuri dogodogo no kwirekura, kandi bazoze bambaye nyene byo kwirekura kurabona ni kuri plage kuri beach. Aho nta myaka mwegzije muri ico giteramo ko razitangura saa 4 nta myaka woshiramo ko batangwa saa 4 kuri beach mwose aja kuryoherwa, arashokuzana n'abavyeyi saa 4 saa 5 saa 6 saa 8 bagataha saa 9 mugabo kumbure inyuma y'isaha imwe cyangwa bivanye n'indinganizo ni muri vacances grande vacances n'indinganizo y'imiryango y'amafamille bashavuga ati twiburudukire tubanage n'ahandi rero novuga akamunotera n'abantu bose, umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro kuri JCTV yuko yogerageza ntabo muhombe ntasibe ntiyiyime, kuko wiyimye bivuka zo hano nk'uyiyahuye. Hama rero mbone hano gushimira abadufashe mugongo, harimo JC Production, harimo na JCTV, nkavuga Brarudi ni Iteka Amstel, nkavuga cyane World Beach, nkavuga Sobokos, nkavuga neza neza STC House na nimenyesha makuru nka Indundi Magazine, harimo za Mashariki TV, hariho za Magic Channel TV, za Channel Vibe TV, harimo za Ejo Magazine, novuga sitiko novuga bose ndabamare mugabo hariho ama companies menshi yagiye bavanga isorosoro igwiriyo rija ugasanga umuntu yaterereye gatoyi uko ashoboye, kuko nkuko twabivuze hariho menshi avuga abo bantu bo bari byaduka bazotumenyera mu byo twama. Reka rero benshi bababonye, reka rero dukore ibikorwa bizokwivugire, bazocavuga ati Rusizi Limited ni banaka ni bashira mu ngiri sibayaga amasigara cicara. None hari akantu nabonye ngo kunwa biyaga muri hejuru y'amazi ya Rusi yanuze ya dogodogo, none kajya kantu bantu bazokabona guys reka nabwire ko ubuheruka twabajanye hafi ya Rusizi, ahantu bari babona ikongo bakabona Rusizi hafi yayo ni bahitinya buhweza, abantu bamwe barafashe n'umwanya barashaka kuja bukikongo mugani byakunda, ubu rero twabakuye ku Rusizi tubajanye ku idogodogo, ubukurikirana n'isimazi tuzobajana ibyo twomenya gusa bijya byose ati kunywa bia batamba umwese azotamba kuri ritme yiwe kandi nakabijya azwariho vedette ku bantu bakunda aho yo concert twayibagiye akabijya sivyo kudoda kuri vedette muri dogodogo ibyo byose twaravyumviriye kugira abantu bidagadura mu buryo budasanzwe muri sama kandi vedette za kijambere ziteye imbere, abantu cyo gutwara umwe canke babiri batatu bidagadure, amafoto akomakomeye azokora afatwa na JC Production kuri ya madrone yanya akomeye, urumva azoba ari intambwe sanzwe, azoba ari ikirori kizira kirorina, ikirori cha longue manche. Kweli ndavyumva ntibyoroshe, nakajamba kahe kanyuma woshikiriza bari ko baradukurikira. Uko mugenzi wanje Nova yabivuze foma cyo rubati nukubwira umuntu wese nu arafisa akantu kaka dute kamakenga kaveho, kuko ibintu ivete sinzi n'ahandi wogereranya kuko irateguye neza, twayitondeye ibintu byose birapanze, kuvuga ko azo ari umunezero furu. Twageje kubasigurira, turababwira abadije bazaba bahari, aba MC ibintu bizaba bihari. Mbega ntaguciriyemo mbe ca civugo cy'umukuru w'igihugu umunwa wose uronka icu y'umufuko uronka amafaranga, murabona neza muri iyi company muzogishikako muri ico giteramo? Ego iyi company ngo twatangiye kubivuga, aba partenaire turabasaba ama sponsor, cyo gituma dushimira abaduhaye kuko biradufasha mu nteguro ko tugira ama dépenses menshi. Iga nteguro reba biradufasha kugira tuce kuronka umufuko uje kuronka icyo sigarana, tukaca duhimiza n'abandi ba partenaire dusabye ama event nkaya, dusabye ubufasha bumva ko bagira ico batereye, kuko nabo visibility irabagarukaho kandi kabafasha nabo kumenyekana, kuko nk'ubu abaduye ama sponsor nk'ubu nka STC House urabona ko mwambaye n'imipira ya STC turayambaye sivyo, STC House uca hose urabona ko visibility yayo muri event ahantu hose biraboneka, kuko baduye sponsor badusora imipira basanze ari byo bakora, badukorera n'ibintu byinshi, baduye sponsor y'ibintu byinshi. JC Production turi iwanyu muri studio isa neza, kujya munsi wa event bazohabona
amadrone yanyu kugira n'ubundi umuntu aza bati nafise urubanza tinza kurondera ijya TV cyo gituma nka Bradio yo basanzwe bimenyereye Sobukos ikora byinshi izo menyeka kuba izo bifise visibilité ku munsi wa event uko azo hari abantu benshi byo 2000 3000 meme 4000 ko bazo bahari uko abantu bavyiteguye kuba turabira ku matelefone ku matelefone abantu ba booking ama hotel abantu ba booking ama bus abantu ba booking ama t-shirt ba twarige n'abantu ubu tugeze abantu benshi byo bose ati eba ibintu bizotangura saa 4 hazoba harimo n'umwambaro wo mu hari ama t-shirt ya TikTok Summertime mu t-shirt gurishwa ibihumbi 200 ni tout blanc tout white niyo twateguriye kugira abantu bazo basa neza cyane naba bahinga bo mu JC Production bazo ku mafoto bazo slimming ibintu byera derere abantu donc abafana bazo bambaye t-shirt ya white yanditse ko TikTok Summertime na logo ni biki hamba vuye ibyo twege muri staff cyangwa abandi mu nteguro ya TikTok Summertime natwe tuzoba twambaye yini ma t-shirt yani mabara kugira twitandukanye nabo mugo dufise na badge bisikura ko ibintu byose neza cyane hanyuma tufise n'ama outil de communication kugira ibintu bise neza cyane ego harakajambo musigaje mutavuze akajambo nta muntu aravuga ngaratsigarangara amajambo aravuga akasigara nta rindi kandi nta uvuga nakajambo kanyuma atimirije kucaca ku mpanda cyangwa handi hose gusa nk'akajambo twovuga benshi bita gashingura cy'umu cyangwa sunika rogi nikakane gutumira abantu muganka batumira ntanguye gushimira byimva mutima abantu bose twatumbereye nka Rusizi Limited bakatwumva bakatwakira hana bataduhaye mugabo batwishyuye inyishu iremesha mugabo hakaba nabandi batuhaye inyishu umengo nizo mwuzuriraho ukamengo harimo gakagaye kengero nagakekezo abo ntacyo gato karakura gusa nkavuga cyane nk'amabanki amabanki arakoresha service zikenera public mugabo zikenera n'amapayment si price hari amabanki afise ibintu bashaka kukuza bakarira ku telefone mugabo ntabyo babona abo bose nta numwe nta ni banki nimwe mugihe twitiriye nk'ibanki zishika nka zitandatu cyangwa indwi aho rero kumbure bafise icyo ko ari bitegekanyije mugabo ni ahakurikira ubu tuko turatumbera tuji wabo mugabo munyibazo usanga natwe gahiye kari wacu nabazuza dusange hama ntituzokora nko bo bakoze tujosa tunywana tuganire dutore compromis hanyuma duhurire ze ku kintu kiba consensus hama dukore twese muri monde guteza imbere kino gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nkuko twakota bivuga gutyo uri hajya urundi ari hari mu manuko mu burengero mu buraruko no buseruko umwe wese kuri ya politique aronke inoti ashira mu mufuko ziciye mu nzira nziza ubundi nawe acaronka ikintu acisha ku mudomo acisha ku munwa ibintu bitora inzira ego ni navyo biranga yuko igihugu cacu gifise umutekano ukwiye dutuje kuko uyu mutekano igihugu caronse ni vyiza ko dukora tukawuvyaza umusaruro évidemment hari byo nshitashyo gukora muri cya gihe hariho amasaso n'imidurumbano mugabo rero dutekanye why not tokora ivyo bintu byotuma abantu bose bidagadura uko umwe wese ashoboye mugabo tugumye twubaha indirective duhabwa n'abarongozi akandi kantu no kongera ko katamenyereye mu event ubako twebwe isaha tuzoyubahiriza iyo saha saa 4 nkuko twageje kuyabwira ibinyobwa inyama cuisine amafiti cyane byose bizo biri prêt wazoshika kuri dogo saa 4 ibani moto fire aba DJ bazatanga ku mixa aba MC ibintu bizo bikomeye cyane namwe uzamaze kubashika abakeneye batanga kubona ibyuma byanyu ngo bafata amapicha make y'amadrone nkuko tubibona bizo bintu bikomeye gose surtout que twifuza tagihindutse nka staff ya Rusizi Limited ko dushokurara kuri dogo vendredi le 9 kugira isaha 11 mu gaturuturu tutube twatanga kuraba ko ibintu byose kiboshoje ku mwanya wacu siko ya setup yo ya sound tuzoyigira vendredi bizora biri installer nko mu gitondo no gukoza ko gusa ni kwalima ibintu byo hama
abantu batangura kumurudika bajya inyama bazihimbe baziterane Yeah. banywa inzoga bazihimbe bazisororeranire hanyuma baryohe mu bundi buryo bwose batamo umuziki bumve ibigezeho komedi zitandukanye hama ibintu bitora inzira. Yego turabashimiye cyane Areno. Nitwe dushimiye abadukurikiranye n'abaza kudukurikirana namwe maduhaye kano kanya muri studio nziza ya JCTV. Nizere ko mubana mukora ibirama mubana mutera imbere. Ejide namwe turabashimiye. Turabashimiye gose kudutumira hama twongera dutumira n'abandi gukurikirana JCTV kuko ikora ibikora inka shaka kujya kuri YouTube kandi ka JCTV ukakurikirana ibiganiro bya JCTV. Ego bakunzi ba JCTV iki cyari cya kiganiro ugwaruka mu iterambere. Ikiganiro cy'uno munsi cyari ko tuganirira ivy'igiteramo kizoba itariki 10 z'ukwezi kwindwi ni ku munsi wa gatandatu uza mu ikiganiro igiteramo bise Cibitoki Summertime. Rero muratumiriwe mwese mwariko mukurikirana kino kiganiro kuzitabira iki giteramo kugira dushobore gushigikira urugwaruka ruriko rurakora ibikorwa byo kwiteza imbere. Murakoze. Hasigaye ko tudomeka. Le 10 juillet à 10h. Yeah. Voilà.